Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Uyu munsi turagira ngo dukomeze inyigisho z'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Ubushize twarabonye ingene imyaka 1000 yatanguye, Satani amaze kubohwa, umwami Yesu yatanguye kwima ingoma hamwe n'abakristo bose abazutse. Ishengero ry'Imana rizofatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Tuzomara rero iyo myaka 1000 yose turi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo mu ngoma ya Mesiya. Nico gituma turimwo turahabwa bino bihe vyiza byo kugira ngo dusobanurirwe ano majambo. Uyu munsi rero ndagira ngo dukomeze igitabo c'ivyahishuriwe Yohana, duhere mu gihimba ca 21 aho tugiye kwiga ingingo zibiri. Ingingo ya mbere iravuga ngo ijuru rishasha n'isi nshasha. Ingingo ya kabiri itubwira ngo Yerusalemu wo mwijuru. Uyu munsi ndagira ngo twige iyi ngingo ya mbere ivuga ijuru risha n'isi nsha. Imana ishimwe cyane, ndaguhaye kaze mwene data. Nuko rero reka tubanze gusenga. Wera 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 Mana ushobora byose, data wa twese uvyagiye mu ijoro, turagushimira yuko watugiriye imbabazi n'ikigongo ukaduharira ivyaha mu kuturungikira umwana wawe Yesu Kristo yatwitangiye ku musaraba i Kalvari Gologota. None nyakubahwa mwami wanje Yesu, nuhimbazwe nuhabwa icubahiro, nushemagizwe, urabikwiriye, urabereye gushimwa, urabereye gushimagizwa, urabereye gushigwa hejuru. Ubwami n'inganje n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'ubwami n'inkomezi n'ubutunzi n'amashimwe n'ivyawe kuva kera hose n'ubu ndetse no kugeza ibihe bitazoshira. Mwami wanje Yesu, turakwiyeguriye, ndagushikirije ubugingo bwanje, unyuhagira unyoze. Mwami Yesu, amaraso yawe amboneke ko tugiye gusangira amajambo meza cane waduhaye kugira ngo mwami Yesu adukuze, adushitse kukumenya ndetse no gutahura. Ndasengera abera bose abakurikiye izi nyigisho guhera mu ntango kugeza aya magingo ndetse no kugeza mwami w'icubahiro dusozereye iki gihimba cose c'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Ndasengera mwami abiteguye kugusanganira bose, mwami bahora bategereje, bahora bari maso, bahora bavuga bati urakaza mwami Yesu. Uwongera inkomezi, uwongera ubushobozi, uwongera ububasha muri bino bihe turimwo vy'umunezero wo mu Mana wo kwibera mwami Yesu mu migisha yawe. Turiko turaba muri ano masengesho mwami, ndagutabaje kugira ngo mwami Yesu wa Nazareti ukomeze kugendagendera ubwoko bwawe, ubazigamire mu kuri no mu rukundo, bakomeze kuzurwa mpwemu yera. Urakoze Mana, ndabigushimiye, nkenguruka. Izina ryawe rihabwe icubahiro, ndabisenze mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Turagira ngo rero dusome ano majambo meza cane, tuzingurure Bibiliya, dusome mu vyahishuriwe Yohana igihimba ni ca 21, duhere ku murongo wa mbere turageza ku murongo w'8. Tugiye gusoma rero mu izina rya Yesu. Mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere vyari vyagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Mbona umurwa wera Yerusalemu musha wururuka uva mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti, ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bishize. Iyo vyagira kuri ya ntebe iravuga iti, raba vyose ndabihindura bisha, kandi iti andika, kuko ayo majambo arayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi irambarira iti, karabaye, ndi Alufa na Omega, itanguriro n'iherezo. Ufise inyota nzomuha kunywa kw'isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Unesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Ariko ibijora
n'abatizera, n'abakora ibizira, n'abicanyi, n'abashakanyi, n'abarozi, n'abasenga ibigirwamana, n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mbega umunezero, ijuru risha n'isi nsha. Mwene data y'amajambo n'amajambo yo gukomeza umugeni, n'amajambo yo gukomeza abera, n'amajambo yo gukomeza abakristo abakirijwe, abakozi b'Imana, tugira ngo tuze tugororegwe. Aha ni hahandi Yesu yavuze ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere, kuko imuhira kwa data hari amazu menshi. Ati ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Aha hantu rero tugira ngo twige tuzoja kuba n'ahantu hazoba uwatoranijwe akoga mu maraso ya Yesu, agacungurwa n'ikimazi cy'umwami wacu Yesu Kristo catanzwe ku musaraba i Karuvari Gologota. Nta muntu numwe azogera atacunguwe n'amaraso ya Yesu, hazoja abakirijwe gusa, hazoja abejejwe gusa. None rero nk'uko bisanzwe ndagira ngo dusome duhere ku murongo wa mbere, tugende dusobanura umurongo ku murongo. Umurongo wa mbere wavuze ngo mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Yesu ashimwe cyane. Yohana yagize atya abona ijuru risha n'isi nsha, kubera yuko iyi si ya mbere tubona turiko niyo si bita isi ya mbere. Ijuru rya mbere naryo turiko n'iri juru tubona ry'izuba n'inyenyeri n'ukwezi n'ibicu turangamiza hejuru tukabona, ivyo byose nivyo twita ijuru rya mbere, nivyo Bibiliya irimwe iravuga ijuru rya mbere. Hanyuma rero ino si rero murazi yuko izoba yaramaze gushongeshwa n'ikibengebenge gikaze. Twarabonye ingene bizoba bimeze igihe Satani azoba yagarutse avuye muri ya prison, muri kagasho, azoba amaze imyaka 1000 apfunzwe. Azoza rero azimize abatuye isi, hanyuma amaze kubazimiza no kubayovya, umuriro uzotibuka uvuye mu ijuru ubarigate. Isi yose izoshongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi izovanwaho. Hanyuma rero iyi si nshasha rero mwumvise mubonye ni isi igira kabiri. Iyo si itegekanirijwe aho abana b'Imana bazobana n'Imana. Isi nshasha, iyi si nshasha hamwe n'ijuru rishasha n'ahantu ubwoko bw'abera buzoba. Mu gihe abanyabyaha bazaba bariko bararimbukira muri Gehenomu, abera bazaba bari kumwe na data Imana na Yesu Kristo mu bwami bwo mwijuru. Mwisi nsha isi izohinduka, hazokongera hazi yindi si nsha. Imana izokongera kurema, izokongera kuvuga ijambo ryo kurema iyindi si nsha. Iyo si nsha izobamwo ubwoko bw'abera, izobamwo abakijwe gusa. Nta musambanyi, nta munyabyaha, nta mwicanyi, nta mujura azogera muri iyo si. Nico gituma bazobanza gukubura, Imana ikabanza kuvanaho abicanyi n'abakora ibizira, bakabanza bakavanwaho, kuko iyo si ntizoba irimwo agasembwa, ntizoba irimwo icaha, ntizoba irimwo urupfu, ntizoba irimwo amaborogo, ntizoba irimwo kurira, ntizoba irimwo gusonza. Iyo si nta mubabaro, nta gahinda, ni isi y'umunezero, ni isi y'ibyishimo, n'ahantu umuntu azokwama yibereye mu mahoro n'umunezero. Imana ishimwe cyane. Oh, haleluya, haleluya. Ngo Yohana abona ngo ijuru rya mbere n'isi ya mbere byose byari byamaze kugenda, ngo n'ikiyaga nticari kikiriho. Hano baratubwira bya biyaga binini bigize bimwe bya Ocean Atlantique, Ocean Indien, Ocean ibiyaga byose. Murabona yuko isi ngo igize 1/3 c'amazi. Amazi niyo menshi, niyo manini, niyo afise ikibanza kinini. Ubutaka ni butoya, bugize 1/3. Ikiyaga rero bariko baravuga ni ivyo bice bibiri vya gatatu bigize uyu mubumbe w'isi bizovanwaho. Yohana aradusobanurira ibikomeye, aratugira ko n'ikiyaga kizoba kitakiriho, byose bizogira rimwe. Ikiyaga kizovaho. Imana ishimwe cyane. N'iyi si y'ubutaka nayo nyine izovanwaho. None murumva yuko hatazoba hasigaye muri zero. Iyi si izovanwaho, ariko abari muri Yesu
tugiye kumva rero iyo tuzoba turiko turagana twerekeza. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Umurongo wa 2 uravuga ngo mbona umurwa wera Yerusalemu musha wururuka uva mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Yesu ashimwe. Imana ihabwe icubahiro. Yohana yarakomeje akomeza kubona ibikomeye, ngo yagize acyazabona abona umurwa wera Yerusalemu musha wururuka. Igihe Yohana yarariko arabona isi irimo irashongeshwa izimanganye n'ijuru likagenda, ariko aho nyene yaciye akomezwa ivyizigiro, akomezwa umutima, aca abona ijuru risha. Imana ishimwe cyane. Aca abona umurwa wera Yerusalemu musha wururuka uva mu ijuru ku Mana. Birumvikana neza yuko hariho irindi juru, nubwo Yohana yavuze ko ijuru ryari ryagiye, birumvikana yuko hariho ijuru ry'Imana ryasigaye ryagumyeho, aho Imana iba. Ijuru ryo tubonesha amaso rizovanwaho, iri juru ry'ukwezi n'izuba n'ukwezi n'ayandi majuru no muri rya juru rya kabiri rizovanwaho, kuko rya juru rya kabiri ryarahumanijwe. Niryo rya juru ribamwo abadayimoni, ribamwo imyaga mibi n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Ririya juru rya kabiri rizovanwaho, ariko ijuru rya gatatu aho Imana iba, Imana ngo izomanuka, izoza ngo irungike, ngo izane ijuru. Oh haleluya. Ngo izane umurwa wa Yerusalemu. Oh Imana ishimwe cyane. Ngo mbona umurwa wa Yerusalemu musha wururuka uva mu ijuru ku Mana. Uyu murwa wa Yerusalemu waje wururuka uva mu ijuru ku Mana, mu ijuru ku Mana. Rya juru twumvise ryagiye, hariho irindi juru ririho, ijuru ry'Imana, yaho Imana iba, aho Imana ryagiye. Imana ntinyeganyezwa. Imana, ijambo ry'Imana yavuga ngo n'ivy'inkomezi ngo vyo mu majuru bizonyeganyizwa, ngo kugira ngo ibidashobora kunyeganyizwa bigumeho. Imana ntinyeganyezwa. Imana intebe y'Imana, Imana intebe y'Imana yahereye kera hose, izokwamaho kugeza ibihe byose. Oh haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero uyu murwa wa Yerusalemu ni wa murwa Yesu yagiye gutegura. Yesu yagiye gutegura aho tuzoba, yagiye gutegura. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimba ca 14 niho dusoma ayo majambo. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igihimba ni ca 14 umurongo wa 1 haravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Umuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Yesu ashimwe cyane. Ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Ijuru rya mbere rizovaho, n'isi ya mbere izogenda, ariko ntimuhagarike imitima yanyu, kuko hariho umurwa nabateguriye. Nimwitegure kuzoba mu murwa. Uyu murwa ntabwo barawujamwo, uyu murwa ntibarawujamwo, uzojamwo abakijijwe inyuma yuko byose bizoba birangiye, aho bose bazamaze guhabwa ubugingo budashira, bazoca bahabwa rero kwinjira muri uyu murwa. Uyu murwa uzoca rero wururuka uvuye mu ijuru, kugira ngo abera babashe kuwugereramwo no kuwuturamwo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo wari witeguye nk'uko umugeni asharirizwa umugabo wiwe. Hakujya mubona umugeni yitegura, akambara agatimba, akambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye, ugasanga yishize kutugenegene twiza kugira ngo umugabo wiwe aze kumwabira. Imana ishimwe cyane. Uwo murwa Yerusalemu umeze nk'umugeni. Uwo mugeni rero bisobanurwa ngo Imana ishimwe cyane. Bisobanurwa ngo wa mugeni yaduganwa avanywe mu isi, yagiye mu buryo bw'impwemu, arabitswe. Ishengero riri hano mu isi, ariko ntiribonekana, riri mu ibanga. Rirya shengero rihishanijwe na Kristo mu Mana. Rirya shengero riri kumwe na Kristo mu ijuru. Twicarikanywe nawe hariya mu ijuru, turarinzwe, turi kumwe, turi hariya. Nubwo ubona hano ku isi umuntu agendagenda, nubwo ubona hano turi hano ku isi, ariko twicarikanywe na Kristo. Ubugingo bwacu niyo buri, turi mu ijuru hariya. Ijuru Imana yaratubitse, Imana yatuziganije, imitima yacu niyiri. Umugeni wa Kristo ari hariya mu ijuru.
umugeni wa Kristo ari hariya ku Mana. Igihe tuzozamurwa tuduga, tuzoba tugiye gushika aho twari dusanzwe tumaze ibihe turi kumwe na Kristo, kuko igihe Yesu yaduga azutse avuye mu bapfuye, twaciye tuzuranwa nawe, turajanwa, twicarikanwa nawe ahantu ho mwijuru, nkuko mu Bikolosayi igihimba ca 3 habivuga. Abikolosayi 3:1 ngo none rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana. Mushire imitima kubiri hejuru, ntimuyishire kubiri mw'isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Igihe Yesu azoba amaze gusozera vyose neza, azoca tuzanira rero aha hantu dusanzwe turi kumwe nawe mu buryo bwa mpwemu. Tuzoca rero duhabwa kubona aho hantu no kwinjirayo, kuzokubana nawe ibihe byose. Uyu murwa Yerusalemu uzokururuka, uzoba wururutse kugira ngo ushigwe ahabona, uvanwe hariya hantu ushigwe ku mugaragaro, kugira ngo abera bahinjire bahagerere. Oh, haleluya. Byahishuro Yohana 2:3 ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti, ehe, ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Imana ishimwe cyane. Oh, haleluya, haleluya. Ngo numva Yohana agize atya yumva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe mwijuru. Ya ntebe mwijuru, rya juru ry'Imana rimwe ritanyiganyizwa, rimwe rizogumaho, ritazokwigera rivaho, guhera kera n'ubu no kugeza ibihe byose. Ngo yagize atya Yohana yumva ijwi rivuye mwijuru aho Imana iri. Imana iravuga iti, oh haleluya, iri nirindi jwi rizovuga nkuko hazovuga ijwi rimwe rizoba ryaravuze rihamagara abapfuye, rigahamagara umugeni kw'isi, bakaduga bagasanganira Yesu mu kirere, bakinjira mu bwami bw'ingoma ya Mesiya hano kw'isi. Izogaruka kuba hano kw'isi, Yesu azogaruka ari kumwe n'ishengero kwima ingoma imyaka 1000. Hari ijwi ry'inzamba rizosemerera. Iri jwi rero rizokongera kuvuga, rivuga risobanura, haleluya, yuko Yerusalemu yururutse. Hazokongera kurangurura irindi jwi ribwira abera umugeni wa Kristo, bababwira bati, ehe, ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, haleluya, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Imana ihabwa icyubahiro cyane, ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo mbabwire, iri hema ni rya hema muri ya minsi mikuru y'Imana uko ari 7. Imana ishimwe cyane. Umunsi mukuru wa nyuma witwa umunsi mukuru w'insago. Umunsi mukuru w'insago, insago bisobanurwa ya mahema bahora batambika bari mu bisaga, bari mu bugaragwa kumara imyaka 40. Imana yabana n'ubwoko bwayo, ikabana nabo mu nsago. Abayuda basanzwe bizihiza uyu munsi mukuru w'insago, umunsi mukuru w'amahema, buri mwaka. Uyu ni umunsi mukuru wa nyuma urangiza iyo minsi mikuru yose uko ari 7. Icerekana yuko uyu munsi mukuru w'insago ari wo munsi mukuru wa nyuma, nuko Imana izobana n'abasavyi bayo imyaka yose, ibihe bidashira. Niwo munsi wa nyuma urangiza, inyuma yuko amateka azamaze gucibwa, Imana izociza kubana n'abantu bayo. Nkuko mubizi rero, umunsi mukuru wa mbere witwa Pasika, umunsi mukuru wa kabiri witwa imitsima itambiwe, uwa gatatu, umunsi mukuru wa gatatu witwa umushuzo wo kuvyeze, hanyuma umunsi mukuru wa kane witwa Pentekote. Kugeza kuri iyi minsi mikuru 4 yose tumaze kumva hano, yose yararanguwe, umwami Yesu yararungitse mpwemu yera. Hanyuma rero umunsi mukuru ugira 5 niyo randevu y'abana b'Imana, n'umunsi mukuru w'inzamba. Inzamba y'akabanga, inzamba izahamagara ishengero, inzamba izahamagara abatoranijwe n'abasinziririye muri Kristo, bose bakazuka. Hanyuma natwe tugasanganira Yesu mu kirere,
tubakurikiye. Hanyuma hazocakurikira umunsi mukuru w'impongano. Uyu munsi mukuru w'impongano usobanura igihe Yesu azobaje ku isi kwima ingoma y'imyaka 1000, akaza gusubiza ingoma muri Isirayeli, abayuda bagakizwa, bakongera kwihana, bakongera kugirirwa imbabazi, bakongera gusubira mu isezerano rya Aburahamu Imana yasezeranye na sekuruza wabo. Hanyuma rero umunsi mukuru ugira indwi n'uyu munsi mukuru aho Imana izoza kubana n'abantu bayo. Umunsi mukuru ugira indwi, umunsi mukuru w'insago. Nimwumva icino murongo uriko uravuga. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 3 uratubwiye ngo, numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti, ehe, ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Imana iragomba kubana rero na twebwe, kubana n'ishengero, kubana n'abantu bayo. Imana yarerekanye ko ikunze kubana n'abantu bayo. Yarabanye n'Abisirayeli imyaka 40. Mwene data witegure kubana n'Imana, kubana nayo ibihe byose. Nimwumva ico hakomeje kuvuga umurongo wa 4. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivyambere bishize. Haleluya! Ivyambere birashize. Imana izohanagura amosozi ku maso. Oh, haleluya! Imana izoguhanagura amosozi mwene data, imibabaro warushe, intambara waciyemwo, ibigeragezo wahuye navyo, ivyo wagiye wihanganira. Baragutuka ukihangana, ntibabasubiza, barakwiba hanyuma ukabaharira, barakugirira nabi ukabiheba, ngo gutwaye ipfundo wacu ugenda umuhebera n'umutamana. Muri ico gihe mwene data, Imana izoguhanagura amosozi. Izoguhanagura amosozi. Bamwe baciwe amazosi, bamwe bishwe bahorwa gushingira intahe Yesu, abagiye baca mu bibazo bikomeye, Imana izobahanagura amosozi. Izohanagura amosozi ku maso yabo, ngo kandi urupfu ntiruzoba rukiriho. Rwa rupfu rwarishwe, nako rwa rupfu rwaraciriwe, urupfu rwaraciriwe kwiteka, rutabwa mu kiyaga caka umuriro, hamwe na kuzimu biterwa mu kiyaga caka umuriro. Muri Gehenomu bizotabwayo. Ikintu cyose kizorinda gitabwa muri Gehenomu ntikizokongera kugira imbaraga ku kiremwa c'Imana, ntikizokongera kugira imbaraga ku bantu bazaba bari muri iyi sisha no muri iri juru rishasha, muri uyu murwa wera Yerusalemu. Nukuvuga ngo harabayeho separation totale, hazoba hariho kunyurana no gutandukana kudasubirwamwo. Abari muri Gehenomu ntibazobasha kugira imbaraga zo kongera gusubira kugira ijambo, canke kugira ico bavuga, canke ngo basubire kuza kugerageza umuntu. Urupfu izorukuraho, irumire minyonzwa, urupfu ruzovanwaho, ngo niho hazoca haza rya jambo rivuga ngo warupfuwe, ngo uruboyi rwawe ruri hehe. Imana ishimwe cane. Oh, haleluya! Paulo yaravyanditse, yarabisobanura. Imana ishimwe cane. Abikorinto ba mbere igihimba c'15. Oh, ngo abantu bazovuga ngo warupfuwe, ngo uruboyi rwawe ruri hehe. Oh, Abikorinto ba mbere igihimba c'15. Oh, haleluya! Umurongo wa 54. Dusome mu izina rya Yesu. Abikorinto ba mbere igihimba ca 15, duhere ku murongo wa 54. Ariko uyu ubora ni wamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa ni wamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo, urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Ibyaha nivyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ibyaha nivyagezwe, ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe yaduhaye gutsinda. Imana izotsinda urupfu, iruvaneho, irukureho, iruvaneho. Urupfu ruzotsindwa burundu, urupfu ruzogenda butakigaruka, kubera urupfu rugira imbaraga yo hari ibyaha, urupfu rugira imbaraga yo hari ivyagezwe. Imana ishimwe cyane. Rero urupfu ruzovanwaho, ruvanweho mbere habeho kugwitamba ku muvyimba, hazoca havugwa iyi ndirimbo yo gushimagiza Imana. Urupfu rero ruzovanwaho, rugende burundu ubutakigaruka. Imana ishimwe cyane. Ngaya amasezerano turiko
turasezeranirwa amasezerano meza cane yo kuzobaho ibihe bidashira. Haleluya. Umurongo wa 5, ivyagira kuri ya ntebe iravuga iti raba byose ndabihindura bisha, kandi iti andika kuko ayo majambo arayo kwizerwa n'ayukuri. Ivyagira Imana izovyagira imaze gusozera imirimo yayo, imaze kuvyagira mu ihema, iri kumwe n'abasavyi bayo, iri kumwe n'abantu bayo. Imana izovyagira hanyuma ivuga iti raba byose ndabihindura bisha. Imana igiye guhindura bisha nkuko yahinduye bisha ibibazo byawe, ubugingo bwawe yaraguhinduye. Kera wari umunyabyaha, kera wari umusambanyi, kera wari imboregwa, kera wari uwo kurimbuka, ariko yaraguhinduye ubicaremwe gisha, uvuka ubwa kabiri. Rero Imana igiye guhindura isi nsha, izane n'ijuru risha. Imana igiye guhindura, ivaneho urupfu, ivaneho satani, ivaneho bya kera, ivaneho ibitubona. Imana izane bishasha, ivyo abantu batari bwigere babona, ivyo abantu batari bwigere wumva, ivyo amaso atari bwigere abona, n'ivyo amatwi atari bwigere yumva, ivyo tutari bwigere kubwirwa no kubarirwa, bigiye kuza muri iyi si nsha no mw'ijuru risha. Imana ishimwe cane. Ngo kandi irambarira iti karabaye, ndi Alufa na Omega, itanguriro n'iherezo. Ufise inyota nzomuha kunywa kw'isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Haleluya. Iri jambo rivuze ngo karabaye ni jambo rikomeye, ni jambo Imana izovuga imaze gukuraho isi ya mbere, imaze gukuraho ijuru rya mbere. Ikivuga iri jambo rivuga riti karabaye. Karabaye ico Imana yaharaniye, ico Imana yakomeje gukora guhera isi n'ijuru bitararemwa, iragishize mu ngiro. Ico gihe ico Imana yagabiye kirasohoye. Nico ryo jambo rivuga ngo karabaye. Ivyo Imana yari yarapanze igihe yavuga ngo ndi Alufa na Omega, bisobanurwa ngo Imana yamyeho kuva isi n'ijuru bitararemwa. Imana iriho, Imana izokwamaho ibihe byose. Niyo yitwa Alufa, niyo yitwa Omega, niyo tanguriro kandi niyo herezo. Ngufise inyota nzomuha kunywa kw'isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Imana ishimwe cane. Ico gihe tuzoshorwa kunywa ku mazi, kw'isoko y'amazi y'ubugingo. Haleluya. Mwene data, nta nzara izoba ikiriho, nta nyota izoba ikiriho. Haleluya. Ayo majambo na Yesaya yarayatumiriye abantu, yarayabatumiriye amajambo. Ubu bugingo budashira, ibi byo kurya n'ibi binyobwa by'ubugingo budashira. Yesaya arabibwirwa muri Yesaya 55 umurongo wa mbere, arabitumirira Abisirayeli, ariko ntibabisobanukirwa, ntibabitahura. Nimwumva aya majambo ngo nugutumirirwa ku buntu, ngo yemwe abafise inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafise amahera nawe naze. Nimuze mugure murye, nimugure vino n'amata mudatanze amahera canke ibiguzi. Niki gituma mutanga amahera kugura ibitari ivyo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Imana ishimwe cane. Ngo nimuze ku mazi y'ubugingo, nimuze kuri aya masoko. Imana izodushora ku mazi y'ubugingo, Imana izodushora kuri iyi migezi y'ubugingo, imigezi y'ubugingo, imigezi idakama. Aya mazi y'ubugingo tuzoyanwa. Imana ishimwe cane. Ngufise inyota, ico gihe nta nyota, inyota wagize kera izorangira. Inyota n'inzara wagize kera, ya nzara n'inyota vyo kugororoka, ya nzara n'inyota, ijambo ry'Imana yavuga ngo hahirwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Muri Matayo 5. Haleluya. Matayo 5 umurongo wa 6 haravuga ngo hahirwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, kuko aribo bazohazwa. Nibo bazohazwa, abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, ico gihe bazohazwa. Wewe ufise inzara, wewe wumva wamunyoterwa gushaka munyonga ha data, winjira mu masengesho, wibera mu masengesho, ukama wumva atakindi wo kwama uri mutari murasoma Bibiliya, utari murahimbaza Imana, uririmba usenga ucurangira Imana mu mutima wawe. Wowe ufise inyota yo kumva wo kwibera muri Kristo aho uri hose, ukumva wo kwigumanira nawe mu bikorwa byawe no mu ngeso zawe, ukumva yuko kamere yawe yapfuye, ukazana ugahabwa ubugingo bushasha
ukavuka ubwa kabiri, mwene data ndakubwira ngo iyo nzara n'inyota ufise bizorangira. Imana ishimwe cyane. Uzoshogwa kuri isoko y'amazi y'ubugingo kandi ntuzokongera kugira inyota ukundi. Yesu aganira na wa musamariyakazi aravuga ngo iyo wari uzi ugusabye amazi nawe wari kumusaba akaguha amazi y'ubugingo, kuko ayo mazi uyanyoye atazokongera kugira inyota ukundi. Yesu ashimwe cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igihimba ni ca 4. Yesu aganira na wa musamariyakazi. Haleluya. Yohana 4 umurongo wa 13. Yesu aramwishura atunywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ari kunywa amazi nzomuha ntazoba akigira inyota namba gushitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Aya niyo mazi Yesu yararimo arabwira uyu mugore w'umusamariyakazi. Aya niyo mazi y'ubugingo Yesu yararimo aravuga. Aya mazi tuzogera igihe tuyahabwe, na mazi uyanyoye azokwamaho ibihe byose. Ayo mazi rero mu buryo bwa mpwemu turayahabwa, turayafise, turiko turayahabwa n'iri jambo ry'Imana ririmo amazi y'ubugingo. Aya niyo mazi y'ubugingo turiko turahabwa mu buryo bwa mpwemu. Hazogera igihe tuyashikire tuyagereko. Haleluya. Duce tubana n'ayo mazi ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Umurongo w'indwi vyahishuriwe Yohana igihimba 21 umurongo w'indwi haravuga ngo unesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Haleluya. Unesha azoragwa ivyo, unesha azohabwa ivyo. Iri jambo rivuga kunesha twararibonye ni muri vya vyete icete ca nyuma c'Ilawodikiya, ngunesha zicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Ayo n'amajambo Yesu yivugiye ubwiwe. Aya majambo turiko turasoma hano n'Imana yivugiye yuko mu mpera ya vyose mu nsozero ngunesha azoragwa ivyo. Imana imwe irabwira Yohana, irimwe iramusobanurira imubwira yuko haleluya, ngunesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Mwene data niwanesha, niwatsinda uzoja muri isi nsha, niwatsinda ugasozera ukagwana intambara ukanesha, ukagwana intambara ugatsinda, iyi si nsha uzoyibamwo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ngunesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Haleluya. Nimwumve rero itandukaniro. Tugiye gusoma uyu murongo w'umunani. Umurongo w'umunani uratubwira abatazojayo. Haravuga ngo ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku n'ico rupfu rwa kabiri. Mwene data y'amajambo n'amajambo ateye ubwoba kandi n'amajambo asobanutse, kuko ruriya rupfu rwa kabiri, kiriya kiyaga caka umuriro, iriya Gehenomu nizojamwo aba bantu badondaguwe. Ibi vyaha ni ivyaha Imana yadondaguye isobanura abantu bazoja muri ico Gehenomu uko bazoba bameze. Icaha ca mbere no kuba ikijora. Ikijora n'umuntu atizera, n'umuntu yama akekeranya, n'umuntu yama navuga ngo mbega ibi byo ko bimbaye ko, ngo bibaye gute, ngo ni kubera iki, ugasanga yamana ibibazo. Ico ni icaha cyo kutizera. Umuntu wese atizera Yesu azorimbuka, umuntu wese atizera Yesu azohona, umuntu wese atizera Yesu ntaragakizwa, aracari umupagani. Naho mubona agenda gusenga, naho mubona agenda mu nsengero, ariko yama yidoga, ugasanga apfuye yiganyira, yama ni kwiganyira, yama ni kwidoga ahari hose, uwo yitwa ikijora. Yitwa ikijora. Iba mugiye bati genda gusenga, genda kwihana, genda kuvuga ubutumwa, genda gukorera Yesu, usanga yidoga ngo ivyo ntibindaba, ngo ni kubera iki ngo babigiye jewe. Uwo n'umuntu w'ikijora.
mwene data mwihane iki caha c'ikijora. Niwo muntu nico caha ca mbere bahereyeko, kutizera Yesu, ivyo yagukoreye, ingene yagupfiriye, ingene yakubambiwe, kugira ngo nawe umuhe agateka, umwubahirize, umutinye, ndetse umukorere, umuvugire. Nturamwizera, ico ni icaha gikomeye. Mu vyagezwe Yesu yavuze ngo nimwizere Imana nanje munyizere. Ico nico ca mbere kugira ngo uzoje muri iyo sisha, nukwizera Imana, ukizera umwami Yesu, ukizera ko Imana ariyo yamutumye, kandi ukizera ko Yesu ashobora byose. Arashoboye, ububasha bwose yarabuhawe mu ijuru no mw'isi. Yesu n'umwami w'abami. Reka gutekeranya, reka gucika intege, reka kwihebura, reka kurambirwa, reka kuvuga ngo birananiye, reka gucika intege. Komeza, shishikara, ramiriza, ubandanye. Turi hafi kurangiza, turi hafi. Yesu agiye kugaruka, kandi birashajwa ngo mu magorwa wizere, mu marushwa wizere, mu bukene wizere, mu ntambara wizere, mu vyago wizere. Mwene data, wabura waronka, vyabura vyakunda, byose wewe ugomba kuguma uhagaze uri mu nkomezi. Uribuka ingene vyagenze kuri Shadraka na Meshaki na Abedunego. Barishe baravuga ngo Imana izodukiza, ngo kandi nubwo bitoba biruko ntabwo dushobora gusenga ibishushanyo. Iyo uri kuriganyira, uri kurasenga ibishushanyo, iyo uri kurihebura, iyo uri kuripfuza, iyo uri kurakora ibitari byo, iyo uri kurashakana, ubu uriko urakora ibizira, ubu urimo uraba ikijora. Aya n'amajambo akomeye cyane. Icaha ca kabiri kirabana n'ico nyene, ni kivuga ngo ni icaha c'abatizera. Abatizera. Icaha ca gatatu ngo n'abakora ibizira. Bya bizira bimwe by'abandi bamwe bahuza ibitsina barongorana, vyaha ndenga kamere, ngo bose bazojayo hamwe n'abicanyi, babicanye bamwe batemagurana, bamwe bicana, hamwe n'abashakanyi, bamwe birirwa barashakana bipfuza, bagendanirari, hamwe n'abarozi, bamwe bakoresha iby'ubupfumu n'ubukonikoni byo kuroga, hamwe n'abasenga ibigirwamana b'abapfumu, bamwe baterekera, bamwe bagendana intenderi, bamwe bambara ibiheko, bajya bose, hamwe n'abanyabinyoma bose. Rero abanyabinyoma, iki caha c'ibinyoma, umuntu wese w'indyarya, umuntu wese abesha, ugasanga yamabesha kuri gatoya no kuri kanini, yabigize ibyoroshe, yabigize nk'ururirimbo, aguma abesha, yicarira kubesha, agendera kubesha, uwo baganira wese nta jambo avuga atabeshe. Ivyo bintu abantu barabigize nk'ururirimbo, ugasanga no mu biyago bama barabesha. Umuntu ashobora kubesha mu busuma akiba ngo arondere ngo ico rirenza. Umuntu ashobora kubesha ngo abeshe umuntu mu kiyago ngo kugira ngo akuze inkuru, ngo aryoshe ikiganiro. Ivyo byose ni uvyihane. Wihane mu majambo yo kubesha. Suzuma, wibaze, wumve, witekereze. Haraho ugira ucyo ugasanga urimo urabesha, ugendera mu bubeshi, ugendera mu kubesha, ugumubesha. Ni wihane. Ni wihane icaha co kubesha, kuko ni icaha gihora kigaruka. Icaha co kubesha abagikora bose bazoba bari kumwe n'aba bose muri iki kiyaga caka umuriro n'amazuku, ugiye kurimbuka. Ni wihane ngo umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku. Nico rupfu rwa kabiri. Ndagira ngo mwene data uce bugufi, ibi vyaha byose uko bingana, mwene data uravyumvise, suzuma wumve ntabemwo ikiriko kiragutsinda. Nimba harimo ikiriko kiragutsinda, niri jambo ry'Imana rije ku bwawe kugira ngo uce upfukama. Hanyuma rero tugusengere, nawe wisengere, wisabira imbabazi, wisabira ikigongwe. Akanwa kawe karanduye, waravuze nabi, wararogose, waravuze ibitari byo, waranyuranije n'Imana, warakoze ibyo mpwemu yaradashaka. Ihane, ca bugufi, tugiye gusenga, tugiye gusaba Imana imbabazi. Imana idutabare, Imana itugirire ikigongwe. Tugiye gusenga. Mana yacu, Data wo mwijuru, turasabye imbabazi, turabanyabyaha, turasabye imbabazi, turihanye ibi byaha byose mwami, ibyaha by'ubujora, ibyaha byo gutizera, ibyaha by'ubushakanyi, ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha byo kwikinisha, masturbation, ibyaha by'ubuzimire, ibyaha byose byo gukekeranya, byo kwiganyira no kwidodomba. Ugasanga umuntu agenda yidogo buri munsi, ugasanga umuntu agenda yihebuye. Mwami, ndasabye imbabazi, ndasabye ikigongo kuri aba bene data bose,
kuri bose mwami, guhera kuri jewe no ku muntu wese. Ndasabye mwami utwihagirisha amaraso yawe igiciro kinini. Mana yo mwijuru, ndasengeye mwene data bw'amajambo y'uburyarya n'ishari, amajambo mwami yo gukekeranya, amajambo yo kwidoga, yo kwidodomba, amajambo mwami Yesu Kristo w'ububeshi. Ndasengeye umuntu yabeshe, agenda abesha mu biyago no mu biganiro, ndamusabiye agenda n'ukuri, yige kuvuga ukuri, yige kugendera mu kuri, yige guhagarara mu kuri. Mu izina rya Yesu umwuhagire, umwugezeshe amaraso yawe igiciro kinini, kugira ngo yezwe, akanwa kiwe kezwe, umutima wewe wezwe, mpwemu yarongera kumuzamo, yongera guhindira hanze ibitanezereye izina ryawe byose, byongera gusohoka. Turaturije icaha n'ivyaha n'akaha mu izina rya Yesu. Turagomba kuzobana nawe muri iyi si nsha, turagomba kuzobana nawe muri ijuru rishasha, turagomba kuzobana nawe muri uyu murwa wera Yerusalemu musha wururu kuva mu ijuru kumana. Mwami urakoze, ndagushimiye, zina ryawe rihabwa icubahiro. Haleluya. Urakoze mwami, tugirire imbabazi n'ikigongwe. Urakoze kumvise ubutumwa bose n'abakurikiranye izinyigisho bose. Urakoze mwami, izina ryawe rihabwa icubahiro. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, nanje ndavyambaje nshima mu izina rya waducunguye Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Haleluya. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Nuko rero igice gikurikiyeho tuzobandanya ubutaha, umwami niyadushoboza. Yesu abagirire neza. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Nimero za telefone utanguza igiharuro kimwe 815 888 Yesu abahezagire cyane. Amen.